Muy buenas tardes a todos los que están conectados a través de mwiriwe satélite neza Amazonas, abihuje natwe mwese biciye kuri satellite Amazonas na satellite Eutelsat 8 no ku bundi buryo butandukanye bw'itumatumanaho uyu munsi kuwa gatanu 16 z'ukwa mbere muri uno mwaka wa 2026 turatasha abakozi b'Imana bose bene data n'abashiki bacu bo mu bihugu bitandukanye ndetse na hariya ahari umukwiza butumwa Miguel Bermúdez Marine muri kano kanya dusome en el Evangelio según San Lucas ubutumwa bwiza bwa Luka mu gice ca 21 verso murongo 36 en wa adelante 36 tukabandanya ahatubwira ngo velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por mwame mugavye musenge mu bihe byose kugira ngo muze mushobore guhunga ibyo byose bigira bibeho ngo muhagarare imbere y'umwana w'umuntu estar en pie guhagarara imbere del hijo del hombre y'umwana w'umuntu umwana w'umuntu ni icitiriro cyo muvugishwa enseñaba de día en el templo imisi yose Yesu yirirwa mu rusengero yigisha en el monte que se llama ariko bwira agasohoka akaja kurara ku musozi witwa Elayono abantu bose bakazindukira kuri we mu rusengero kumwumva ku murongo wa 37 iburyo acapura ibuye rigumye imfuruka n'ibihe by'ishengero ibubafu naho amaja hejuru yandika uhereye ku 38 na 37 amaja hejuru yandika ngo mu isezerano rishasha velando y vigilando por el ungido de Dios. Kugaba no kwitwararika umusigwa w'Imana. Murashobora gufata ibyicaro byanyu. En este mensaje muri buno butumwa velando kugaba kuba maso y vigilando hamwe no kwitwararika umusigwa w'Imana, el cual fue predicado el 14 de mayo 14 z'ukwa gatanu del 2011 mu 2011 en la Florida, muri la Florida, Santiago, Chile. Nos dice aratubwira aquí en la página 4, miren, ngaho ku papuro rwa 4 muraba aratubwira ngo la advertencia que nos da Cristo imburi Kristo aduha nuko twogaba pues orando en todo tiempo tugasenga igihe cyose kugira ngo tuzoshobore gusangwa tubereye kwirinda ibintu bigiye kuza ibihano by'Imana bigiye kuza ku isi no kuba duhagaze imbere y'umwana w'umuntu. Ubutumwa gupfukura Imana canke gutwikurura Imana aratubwira ku rupapuro 45 rwa 45 dice aravuga esto vuelve a traer la misma cosa ibi byongera kugarukana bya bintu nyene mwishengero ryose wewe urafise abizera abigira bizera n'abatizera nuko niko byamye mu mashengero yose wewe wamubasangaho buri gihe bamwe bagaragara umengo nabizera ubwo nibwo rugero rubi abo nibo kaga. Hanyuma hariho abatarabizera abo we ntibazokubabaza abo buri gihe bazokoma bazunguza umutwe bigire aba nibo de raíz arrancan y se van baranduruheye mu mizi bakigira ariko abigira bizera bavuga ngo nabizera uwo niwo mugwi wewe utereza kwitwararika cyane abigira bizera a los tres allí abo batatu urabona ngaho ahari harabatizera amaze kuvuga ngo umujyi umubiri w'umwana w'umuntu ubwo nyene icyo nico dukeneye ububafu yandika ngo umwana w'umuntu abasigaye barabigira bizera bo barashikamye baragumyeho nka kumwe Yuda yabikora kugeza no kwiherezo kuvuga ko bahaguma kugeza kwiherezo. Pero los creyentes reales ariko abizera kuri bo ntibashobora kubisigura ariko baravyizera uko biri kose barabandanya imbere igitwikirizo bararenze igitwikirizo arico buri gihe camyari ibuye ry'igitsitaza n'urutare rugwisha. Vamos a ver reka turabe esa porción
uwo murongo en donde nos habla ahatubwira de esto kuri ivyo en segunda de Pedro. Vamos a ir allí. Muri Petero wa kabiri tujeyo. Primera de Pedro, vamos a ver. Primera de Pedro. Change Petero wa mbere, Petero wa mbere, Petero wa mbere. En el capítulo 2, mu gice ca kabiri, verso 6 dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, harimwo aya majambo ngo raba ndashira Isiyoni ibuye rigumye imfuruka ryatoranijwe riri n'igiciro kandi uryizera ntazomara amazwa nuko mwebwe abizera ni mwebwe mwagerewe ico giciro ariko kuba nka kwizera ngo ibuye abubatsi bagaye niryo ryahindutse irigumye imfuruka nibuye ritsitaza n'urutare rugwisha murabona kuko batsitara ijambo ry'Imana bataryumvira kandi nico bashiriweho ni kuvuga vyongeye nico bashiriweho kugira ngo babe abagarariji kugira ngo batsitazwe ijambo mwana w'umuntu rero bandanya kuvuga la tradición. Estoy en el mensaje de Belanda. La tradición de los incrédulos imigenzo y'abatizera baca hanze iyo babonye igitwikirizo kinyiganyijwe urashobora kubona yuko n'uyu munsi ari rya jambo nyene iyo n'ubu biracashitse ijambo n'Imana umuremyi w'ijambo ryayo rinyegejwe inyuma y'insato rinyegejwe abandi ego ivyo ni vyo kuri barya badashobora kuja hirya y'igitwikirizo n'ubu baracari hirya y'igitwikirizo c'umubiri murabe nuko rero tuca tubarera igice ciwe ubona yuko mwebwe muri gitwikirizo kimunyegeje mwe muri gice ciwe mu gihe Kristo ari muri wewe nk'uko Kristo yari Imana kuko Imana yari iri muri we yamugize Imana kandi namba Kristo ari muri mwebwe ivyizigiro vy'ubwiza mwe muca mu gice ca Kristo unyizera ibikorwa nkora nawe nyene azobikora murabona wewe rero ucuba igice ca Kristo mu gihe Kristo anyegejwe muri wewe hanyuma aca rero ahishwa kubatizera ariko wewe ubutsi yuko ari muri wewe uba uriko uraba ingoro ya Kristo ari inyuma y'igitwikirizo c'umubiri nuko rero tuca rero tuba inyuma y'ico igitwikirizo mu mubiri w'umuntu gihisha Imana mu maso y'abatizera nk'uko vyanditswe biranditswe ati mwebwe muri vyete bisomeka mwebwe muri vyanditswe muri vyete bisomeka niko Bibiliya ivuga none cete ni iki ni jambo ryanditswe nawe nihande majambo wewe wogisoma nk'uko wewe wavuga uti mwebwe muri ivyanditswe binyegejwe canke mwebwe muri ijambo ryanditse rigaragaye nta na kimwe gishobora kongerwako we ntushobora kuvuga uti ndicanditswe canditswe hanyuma ugacubaho mu bintu byose kiretse ivyanditswe ngaho kuko nta na kimwe gishobora kongerako canke kukigabanyweko rero mu kuba ivyete bisomeka kuvuga ivyete vyanditswe ijambo ryanditswe kuko ivyo nivyo ari ivyete wewe rero ucuba ya ngoro y'Imana aho inyegejwe mu maso y'abatizera wewe no kuvuga ngo nyuma yawe hari we nyuma y'uwo mubiri w'inyama kore niko n'abatoranijwe bameze niko bimeze ku ntumwa nako bimeze ku batoranijwe rero bandanya avuga hano ubutumwa kugaba no kwitwarika umusigo w'Imana banakuvuga ngo buri gihe uva mu gihe uja mu kindi uva no mu kiringo uja mu kindi abantu batereza kuba bitwaritse umugambi w'Imana no kuba bagavye bariko barasenga ndetse kandi banasengera intumwa Imana ibarungikira kugira ngo Imana iyirinde kuko bitari uko vyoba nka bimwe Kristo yavuga nzokubita umwungere intama zisanzare ubutumwa kugerageza gukora igikorwa c'Imana hanze y'ubugombe bwayo
ubu nibwo yigishije el 27 de mirongo noviembre ibiri de n'indwi z'ukw'icumi 1965 na rimwe mu 1935 ngaha ku rupapuro 49 rwa 49 de esta versión muri kino gitabo nos dice: aratubwira vigilen ati mugabe cuán cerca llega a ese filo de navaja. La mugabe diferencia entre lo correcto y lo itandukaniro incorrecto. hagati y'ivy'ukuri n'ivy'ikinyoma caerá en kandi uno mwibuke u otro lado. bizogwa ku ruhande rumwe canke En uno urundi lo circula, muri y otro rumwe lado lo circula. mu ruhande rumwe aca O sea, akazinge no mu rundi ruhande y también aca correcto akazinge y incorrecto. ndetse kandi ic'ukuri n'ikinyoma Porque no hay navyo nyene término nabica medio, o va a un w'akarongo lado, o va al otro lado. kuko nta mvugo yo hagati na Diciendo, hagati hasta ihari que la diferencia uja ku ruhande entre rumwe lo canke ku correcto rundi y lo incorrecto kugeza itandukaniro se ry'ukuri reduce n'ikinyoma al filo de una navaja. rigeze Tiene que ser toda palabra de Dios. riteza ko ari ijambo ry'Imana Casi ryose toda, no casi toda si palabra. hafi ijambo sino ryose toda palabra. ahubwo ni ijambo ryose Entonces no se puede ni ukuvuga tomar ngo ntushobora gufata solamente gusa una parte de la palabra igice c'ijambo y el resto no. igisigaye naco ngoya Hay que tomar ni toda ugufata la palabra. ijambo Porque Dios ryose va kuko progresivamente byose dándole kuko a imana los igenda mensajeros iraha cuando bukebuke están intumwa ministrando en igihe el ziba tiempo ziriko que Dios zirakora los ha mu enviado, gihe imana yarungitse están progresivamente igenda trayendo la palabra mientras Dios se la va bagenda revelando barazana a ese ijambo mensajero. bukebuke mu gihe imana igenda ibahishurira Vean si ha dicho ihishurira iyo ntumwa que namba yaravuze no estaba ikintu correcto, kitari o co lo habló canke con akakivuga intención ahí el afise Espíritu Santo, impamvu como hablamos mpwemu yera nk'uko twabivuze ejo que él nos estaba hablando allí. uwo yereka aratubwira Cuando ngaho igihe Jesús yesu El hermano Branham está mwese diciendo Branham yereka que aravuga él estaba comentando, es que no como mi ko carne, ni bebo yereka mi aravuga sangre, ngo no tiene vida utajya mu mubiri permaneciente wanje en ngo sí. anywe amaraso yanje ntagire Y ubuzima él buguma dijo muri we que muchas veces aca él decía avuga cosas a propósito, yuko dice, para akenshi reducir yavuga el ibintu ku bw'impamvu yavuze ngo O sea, kugira agabanye umugwi el Espíritu kuvuga Santo mpwemu yera hablando por ese mensajero puede hablar cosas avuze biciye mwino y luego ntumwa más yashobora adelante, kuvuga ibintu hanyuma imbere gato las corrige nuko y habla akabikosora conforme a como Dios ya canke le muestra. akavuga Pero nk'uko hay yisunze uko imana cosas que ibimweretse habla, ariko que son hari ibintu revelaciones avuga como esa ariko ari que habló Jesús kuhishurirwa allí, nk'uko y dijo, yesu el que no yavuze come hano mi carne ni beba mi akavuga ngo sangre. utajya umubiri wanjye ngo Vean nywe eso, n'amaraso yanje él murabe ivyo cuando trajo wewe esa revelación igihe allí, yazana uko aunque guhishurirwa los ngaho escogidos allí, los discípulos, nubwo abatoranijwe no lo aha entendían, bigishwa luego más adelante lo batabitahura entendieron. hanyuma mbere gato barabitahuye habló wewe ciertas yavuze cosas, dice, ibintu para reducir runaka el grupo. aravuga ngo kugira agabanye igitigira umugwi Cada mensajero rero buri ntumwa en el yose tiempo que le ha tocado vivir, mu gihe yemerewe mientras kubamwo Dios les va dando la mu gihe imana revelación igenda iramuha de ese uguhishurirwa mensaje que él está trayendo, kubwo butumwa el pueblo aba ariko va arazana creciendo junto con abantu el bagenda mensajero. barakura bakurana Como el n'intumwa reverendo William Branham cuando hablaba nk'uko que revera la uriya novia Branham yabivuze iba a igihe pasar yavuga ko por esa umugeni muchedumbre de gente, yari era guca la novia canke que ryasinzi pasaba por la gran ry'abantu ko tribulación. yari umugeni azoca mu mubaro Luego, más mwinshi adelante, murabe él corrigió eso. hanyuma imbere El Espíritu yarakosoye Santo ivyo le mpwemu mostró yera yaramweretse que esos no son la novia. ko ivyo ko Y que la aba atari novia umugeni no pasaría por la ko tribulación. umugeni atazoca mu mubaro Y ahí mwinshi él aho tuvo rero más luz we sobre yararose umuco ese mwinshi misterio ku de esa bijanye n'iryo muchedumbre. banga ry'iryo Ahora, sinzi ry'abantu uno rero como creyente no puede quedarse umuntu con nk'umwizera eso que nta habló ese mensajero kwiye kugumana años n'ivyo iyo atrás. ntumwa yavuze Tiene mu que ir myaka creciendo iheze junto con ateraza el kugenda mensajero, arakura porque si no, akurana n'intumwa se kuko quedaría bitari uko en yosigara la misma posición que estuvo el muri mensajero en ese momento, ca kibanza en nyene donde iyo Dios ntumwa no yari le dio yari irimwo ico más luz. gihe mu gihe imana O sea, itari uno bwamuha tiene umuco que ir mwinshi creciendo ni ukuvuga ngo con umuntu el ategereza kugenda mensajero arakura y hacia akurana adelante n'intumwa siempre, no hacia atrás. buri gihe Y agatera lo que imbere se habló ntabandanye asubira inyuma anteriormente, ivyavuzwe verlo a la luz de imbere lo que Dios akabiraba ha estado yisunze trayendo umuco w'ivy'imana iriko irazana mostrándole a ese mensajero. nuko Luego, imana cuando yereka iyo viene el ntumwa próximo, hanyuma entonces trae haza más luz. ukurikira Es nuko aumentando akazana Dios umuco siempre mwinshi la ni profecía. imana buri gihe No se yongera puede quedar buvugishwa estancado la persona ntukwiye kuguma en udigiye algo que umuntu trae ntakwiye kuguma mensajero adigiriye mu bintu en intumwa cuanto yazanye a cierto tema. ku bijanye Y n'icigwa no trajo runaka luz, una luz clara sobre eso ntazane que umuco trajo. usesuye neza kuri Ahora, ivyo yazanye rero En este tiempo, muri vean kino cómo Dios gihe nos ha ido mura- dando más y más y más luz, murabege n'imana porque es yagiye el iraduha tiempo umuco de la mwinshi luz, kuko de la ni luz igihe total, c'umuco en umuco donde se ha wuzuye encendido la luz, aho la umuco cual wakijwe es la luz de la edad de la piedra angular, ari que wari umuco w'igihe cy'ibiruko bizifuruka para wakijwe aclararnos y darnos kugira esa ngo luz, esa revelación utwakire de lo que uduhe es el kugwishurirwa misterio del séptimo sello, el misterio kw'icere del c'ibanga trueno, ry'ikimotari el misterio c'indwi ibanga de ry'imituragaro todo lo ibanga correspondiente a esa fe de y'ibintu rapto. byose bijanye no Hoy kukwizera ko estamos en el kunyakurwa tiempo uyu munsi turi mu gihe el cumplimiento de co todo lo que gushitswa los profetas hablaron, ko ibintu byose y esa abavugishwa profecía bavuze
kandi ubwo buvugishwa mu kuba buriko burashitswa imana iriko iratwungura ugutahura idutahuza ibintu byose neza buri kantu kose igashira mu kibanza cako ariko murabe buri gihe hama hari abantu bafata agapande reka tuvuge ngo agapande umugabane w'ijambo bakawushira utagenewe kuko atari mpwemu w'imana aba ari muri bo ahubwo akaba ari ya mpwemu nyene nk'imwe y'inzoka ya kera sekibi satani yafashe ijambo ngo mbega yavuze ko bigenda gute murabe yafashe umugabane umwe hanyuma awushira mu kibanza kimworohera buri gihe hama hari impamvu nk'uko Mwedata Branham yavuze hama hari impamvu ituma umuntu yongera ko canke akagabanya buri gihe hama hari ikintu kinyegeje inyuma rero watorejwe n'Imana we nk'uko abigishwa hariya bobo ntibabitahura ariko barabyizera bakabandanya baca imbere ntabwo bagiye kubazagiza igitwikirizo bamubwira ati ariko ni gute wovuga ibi ngo namanutse mvuye mu ijuru kandi tuzi ababyeyi bawe tuzi aho wavukiye tuzi ingene wakuze ni gute wovuga ngo namanutse mvuye mu ijuru ibyo nta buryo bari bafise bwo kubisigura ariko murabe baravyizeye niko ari umwizera ameze buri gihe yama yizera ivy'Imana iriko irakora yabitahura atabitahura hanyuma Imana izomwungura gutahura rero murabe ngaha ariko aratubwira kuri ivyo byuko atari gusa umugabane w'ijambo ahubwo n'ijambo ryose aravuze ngo ritereza kuba ari ijambo ryose ry'Imana si hafi ijambo ryose ahubwo ni ijambo ryose uyu munsi naho hageze atari abaruteri canke abametodiste canke abapanekote ahubwo ni kwa wa musozo ukarishe aho mu gihe aho antikristo azoba yiteguye guhenda n'abatoranijwe bobo bazogwa mu ruhande rutari go nibatagaba ngo bagabe neza babanyamakenga ni igihe cyo kwirinda cyane umuntu ategerezwa kuba yirinze cyane rero murabe hano yatwandikiye aho bandika inyuma yanditse muri kino gihe aho gusigwa kwa antikristo kuzuye kugeza ubwo kuhenda n'abatoranijwe bo bazogwa mu ruhande rutariko nibatabibera amagabo batereza kuba ari ijambo ryose ry'Imana atari hafi ijambo ryose reka ndabisubiremo mwa kino gihe aho gusigwa kwa antikristo kuzuye cyane kugeza ubwo kuhenda n'abatoranijwe bo bazogwa mu ruhande rutari go mu gihe bo batavyitwararitse ubibere magabo ritereza ko ari ijambo ryose ry'Imana atari hafi ijambo ryose rero bananyavuga hano retornamos al mensaje que estamos leyendo siempre dusubira mu butumwa turiko turasoma buri gihe uva mu gihugu mu kindi uva no mu kiringo ca mu kindi abantu bategerezwa kuba bitwaritse umugambi w'Imana kandi bakaba bagavye kandi bariko barasenga kandi basengera intumwa Imana barungikiye kugira ngo Imana imurinde utari uko hoca abantu hamwe Kristo yavuga nzokubita umwungere intama zisanzara tubandanye rero tuba twagarukirije abana kuvuga ngo umwasi buri gihe yamye yifuza gusanzaza intama z'umwami kugira ngo zigendere nk'intama zitagira umwungere ariko Kristo tuyigisha ngo tube twunze ubumwe tugabe twitware kuza k'umwami kandi dusenge buri gihe kugira ngo dusangwe tubereye kwirinda ibintu bigiye kuza ku isi ibihano by'Imana no kuba duhagaze imbere y'umwana w'umuntu utumwa umwiheburo cyangwa kugira amatsiko ngaha aratubwira ku rupapuro rw'indwi murabe aravuga jewe ndizera by'ukuri yuko turi ku nkengera z'ikintu ciza cyane kitigeze kuboneka ku isi uhereye mu misi ya Yesu Kristo ariko kizomenywa gusa uko tubona bitatu
kizoba giciye bugufi lo que el cyane hombre llama poderoso, icyo umuntu Dios lo yita llama ikinyenkomezi abominación. imana icita Y lo que el hombre ikivume llama necio, icyo umuntu Dios yita lo llama igipfu poderoso. imana ikacita Entonces, ikinyenkomezi ponga atención, nuko rero será umugabe tan cyane humilde bizoba que lo biciye pasarán bugufi por cyane alto kugeza ubwo si no bizobacika tienen la señal mu gihe para mutazoba mufise examinarlo. ikimenyetso cyo Si no tienen kubigenzura qué señal, si no mudafise tienen el ikimenyetso Espíritu kihe Santo, mudafise si no mpemu tienen el yera Espíritu Santo, mudafise no mpemu lo podrán yera ver. ntimuzoshobora Les pasará por kubibona alto. Ahí a la bizobacika izquierda dibuja aho bo una bafasha piedra pura en las edades ubuyere y bw'imyifura escribe kandi hacia arriba, by'ishengero yandika amaja será tan hejuru ngo humilde. bizoba biciye bugufi Aquí cyane también, no ngaha naho en este nyene mensaje, muri buno butumwa en la página 22 ku rupapuro rwa 22 de este mensaje de desesperación, mwabona butumwa también nos dice, umwiheburo naho nyene aratubwira ngo oh iglesia, shengero despiértense y kanguka sacúdanse, wikunkumure pellizquense la conciencia, ni despierten kangura a esta ubwenge hora. ukanguke Tenemos que kwino entrar en saha desesperación o dutereza perecemos. kwinjira mu mwiheburo Algo viene de canke parte de tugahona Dios. hari ikintu Yo kije sé que kivuye es ku así, dice mana el Señor. ndazi ko ari niko Algo umwami está en agize camino. hari ikintu Por lo kiri mu tanto, nzira nos conviene kubw'ivyo rero desesperar. biratubereye Es yuko asunto twogira de vida amatsiko o muerte. ni ikintu kiri Y si hagati nos y'ubuzima descuidamos, n'urupfu kandi twijajaye Pasará y no lo veremos. kizoba Porque ntituzokibona ella no fue kuko egoísta, le fue dado wewe un ntiyikunze profeta. cane La mujer yarabihaye sunamita tenía umuvugishwa un hijo wa mugore que w'umunyashunemu encima yari afise Moisés umwana aho hejuru yandika ngo Mose na Eliya tenía un hijo que yari había afise venido umwana por la palabra yari que yaje el biciye mu profeta ijambo había umuvugishwa hablado sobre yari él. yaravuze kuri we Ahora sigue diciendo rero aquí, aha bananya kuvuga ngo estamos en el tiempo final ya. turi mu gihe Ya canye estamos mubu en el milenio ubu turi mu donde las kintumbi profecías aho para la venida buvugishwa del Señor bwo tienen que kuza cumplirse. k'umwami butegerezwa Ya se cumplió gushikirizwa la profecía del precursor harashikijwe ubuvugishwa y tiene que bw'integuza ubu cumplirse el resto de las profecías. hatuzaba no gushitswa Las ibindi bisigaye profecías también de la by'ubuvugishwa resurrección de los ubuvugishwa muertos y la bw'izuka transformación de los vivos, ry'abapfuye hamwe no la guhindurwa profecía de kw'abazima los dos olivos, n'ubuvugishwa la bw'imyera profecía de los y'ibiri ubuvugishwa 144.000 bw'ibihumbi hebreos. 144 Ahora está by'abaheburayo hablando de todas ariko las aravuga profecías que faltan por ubuvugishwa bwose cumplirse. busigaye butarashitswa La profecía de los ubuvugishwa 144.000 bw'ibihumbi hebreos, 144 12.000 de cada by'abaheburayo tribu, 12 bya buri la muryango profecía de los buvugishwa escogidos que van a ser bw'abatoranijwe transformados. bazohindurwa Todas esas profecías ubwo buvugishwa bwose corresponden a este bujanye tiempo final. n'iki gihe ca nyuma Las profecías que corresponden a este tiempo ubuvugishwa final, vean, bujanye n'iki gihe ahí ca les nyuma estaba murabe mencionando las ngaho cuales yariko se arabwerekana tendrían que cumplir. aribwo Y el bwategerezwa pueblo gushitswa tendría que estar kandi abantu velando, bategerezwa vigilando, kuba para bagavye que no les pasara por alto bari esas magaba profecías kugira ngo ubwo que serían buvugishwa nibubace cumplidas hejuru en este tiempo. buzoshitswe En mu la kino página gihe 306 urupapuro rw'amajana atatu na del gatandatu libro de las edades, mu gitabo c'ibihembwe by'ishengero sin editado, gikosoye aquí la 306. ngaha ku majana atatu na gatandatu Este es el rojo. iki Vamos a ver gitukura en el otro, en la versión, turabe mu kindi mu en la otra versión yindi sería, version mu kindi gitabo abari vamos a ver aquí turabe hano la página urupapuro que corresponde, biriko sería la 303, n'amajana atatu na gatatu 303, amajana atatu na cumi na gatatu aquí sería la página aho aha ni ku que rupapuro corresponde a esta, de este otro libro, esta otra versión. Miren, él dice allí, hablando de los murabe ngaha aravuga ngo 144.000. ariko avuga ku bihumbi ijana mirongo ine na Miren, bine dice, esto murabe no es yaravuze ngo ninguna manera para sugerir que no aha nta buryo habrá na más bumwe nombres de twavuga las yuko tribus de hatazoba Israel. ayandi mazina en el namwe libro mu de la miryango vida. ya Isirayeli mu gitabo Porque muchos de c'ubugingo estos, kuko benshi pero muri no abo multitudes, ariko por si medio de si la benshi elección, biciye mu estarán gutoranywa en la edad de la iglesia bazoba bari mu gentil gihe y c'ishengero entrarán ry'abanyamahanga al hanyuma cuerpo de binjire Jesucristo, mu mubiri wa Yesu Kristo mostrando que sus nombres en verdad zerekana yuko amazina yabo mu by'ukuri en el yagumye libro de la vida. ari mu gitabo c'ubugingo Además, como vyongeye mostraremos, será el quinto sello. nk'uko tuzovyerekana zoba ari mu kimotera ca Multitudes de gatanu mártires judíos serán isinzi dados ry'abamarati ropas blancas, b'abayuda ropas bazohabwa blancas, impuzu zera y vida eterna bazohabwa impuzu por zera el n'ubugingo Señor. budashira babihabwe n'umwami También los vyongeye 144.000 serán n'ibihumbi ijana mirongo ine na bine sellados al bazodomoka cumplirse ikimenyetso su venida. mu gushitswa kukuza Al kwiwe cumplirse qué? mu Su gushitswa venida. kwiki kukuza No kwiwe fueron sellados antes ntibadomweko ikimenyetso porque mbere no kuko había sido cumplida su venida. hari hashitswe ukuza kwiwe mbere mu gihe ca Pawulo, Irene Kolomba, Marte Kolomba, Luteri, Wesley canke Revera William Branham canke Dogiteri William So Santiago kuko fue llevada a cabo su venida. ntabwo Pero en hari este bwa tiempo, bukuza kwiwe ariko mwa al kino ser gihe llevada a cabo su venida, mukaba ariko ahí aravuga ukuza kwiwe son aho sellados rero niho es badomwa esa ku profecía kimenyetso que no se ntubuvugishwa había rero cumplido
butari bwashitswe muri kahise mwa kino gihe buzoshitswa mu kuza kwiwe ko yavuze ati hashikirwe ukuza kwiwe ahiburya amaca hejuru yandika 1444 bari mu ikimenyetso mu gushitswa ko kuza kwiwe kandi ni mwa kino gihe niho buno buvugishwa bwose harimwo n'ubwo bwoko bwa Heburayo buzoba buriko burashitswa buzoba buriko burashikirizwa rero abandanya kuvuga ngo probando que sus nombres no fueron byerekana yuko amazina yabo atakuweyo vyongeye ariko ibi biratunganye cyane nk'uko byerekanwa mu Zaburi ya 39 yuko ari abantu baswe ariko ari abagororotsi ba Kristo yandika ngo amazina yakuweho que los nombres pueden ser borrados. Ikintu cya gipande aho amazina ashobora gufutwa igipande c'igitabo c'ubugingo nk'uko Isirayeli ihanga ryatorejwe n'Imana mu gice kinini batakaje uburenganzira bwabo mu gitabo c'ubugingo biciye mu kwanka Yesu inako kandi n'igice kinini c'ishengero ry'abanyamahanga bazokwinjira mu gucibwa k'urubanza mu kuba amazina yabo azoba yafuswe mu gitabo c'ubugingo kubwo kwanka ijambo kandi muri ivyo bazoca binjira mu ishirahamwe ry'amadini ariyo shusho y'igikoko rero murabe mu kwanka iki mu kwanka ijambo mu kwanka kuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika ngamwa kino kindi gitabo yubafu yandika ngo ishusho y'igikoko kuko bahita binjira ubwo nyene bahita binjira ubwo nyene hanyuma bagaca bashirwa ko ikimenyetso c'igikoko yavuze ngo ni mu kwanka kuza k'umwami mu kwanka mwe mu yere yambaye umubiri aho baca bashirwa ko ishusho y'igikoko bagaca bifatanya na rino shirahamwe rikuru ry'amadini rero abandanya we avuga hano kandi bitahugwa mu buryo bworoshe ko bihwanye n'iki gihe cyanyuma bihwanye n'ibiki bihwanye n'iki gihe cyanyuma nibona buvugishwa yereka aravuga ngaho izuka y'abapfuye bizera Kristo uguhindurwa kw'abazima buvugishwa bw'imyera ibiri buvugishwa bw'ibihumbi 140 by'Abaheburayo buvugishwa bw'abatoneje bazohindurwa ubwo buvugishwa bwose buhwanye n'iki gihe cyanyuma murabona nibwo bujanye n'igihe cibuye nigo myifuruka kandi vyumvikana biciye bugufi ko bizoba mwa kino gihe cyanyuma kubera kuko bitashikijwe muri kahise nuko rero igisigaye n'igihe c'izahabu igihe cibiri ko bizifuruka igihe aho amasezerano yose ahwanye n'iki gihe cyanyuma ahwanye n'iki gihe azoshitswa mu gitabo c'imirongo papuro gw'ijana na 53 párrafo umurongo 1369 13:39 dice este es un tiempo de expectación haratubwira ngo iki ni gihe c'amatsiko turi hehe iri jambo ubu ririko riraza mu buzima hejuru yandika ngo ijambo ririko rirahabwa ubuzima ririko rirashitswa iburyo wacapura ibuye rigomye furuka n'ibubafu ibuye rikoze furuka n'ibihe by'icengero n'akarongo kerekaza mu ibuye rigomye furuka iri jambo ririko rirashitswa ubu yareka ngo ririko rirashitswa kuvuga byarahindutse ukuri iri jambo rigiye guhinduka ukuri mu gihe buvugishwa buzanwe en ese tiempo donde el mensajero la habló ntibushitswe mw'iki gihe intumwa yabuvugiyemo nuko rero buzoshitswa hanyuma kundi ntumwa ikurikira Imana izohagurutsa byoroshe cyane nk'uko bananya kuvuga kandi Imana izobushitsa izobuhindura ukuri iki buvugishwa bwavuzwe kandi Imana izoshigikira iryo jambo ryasezeranijwe irishira mu bikorwa kandi rizotera imbere mu yandi majambo hazotera imbere abo bose bazaba bariko barakora kugira ngo ubwo buvugishwa bushitswe buri gihe bushikirizwa mu bantu bizera ntabwo buzoshikirizwa mu batizera buteza gushikirizwa mu bizera kandi n'ibikoresho kugira ngo Imana itume hashitswa ubuvugishwa rero ngaha yaratubwiye tucimatanijwe umwe twavuga dutangura yatubwiye ko bobo bizeye
nubwo batatahura murabiga haravuga kuri ibyo mu gitabo cy'imatanijwe ahatwereka yuko icambere na mbere ari ukwizera kuvuga ngo primero 286 vamos a ver allí urabanza ukizera 296 katurabe sí la página 286 miren ego ne ku papuro ko 296 uravuga ngo grandes para hacerse suficientemente dushoboye kuba abantu bakomakomeye cyane kugira ngo dushobore kuba abantu baciye bugufi nuko rero twashobora kubisanga mu bwo buryo biciye bugufi pero por cuanto usted está buscando ariko kubera ko wewe uri kurondera ubwenge uriko uja kure y'Imana igindi curo kugira ngo ntibacike kubera ko wewe ugerageje gusanga Imana mu bwenge bwawe nkuko byabaye mu itongo rya Edeni nkuko byabaye mu misi ya Mose nkuko byabaye mu misi ya Nowa mu misi ya Kristo mu misi ya Yohana mu misi y'intumwa ndetse nkuko biri n'uyu munsi ugerageze guteranya ngo urondere Imana ukoresheje ubwenge muri ivyo wewe uburi kuraja kure yayo muri buri ntambuko we uburi kuragerageza kuyitahura kandi nta buryo buhari bwo kuyitahura yemere gusa uyizere ntugerageze kuyitahura aho yandika ngo kwemera bingana kwizera kandi yandika ngo ntugerageze kuyitahura gusa yemere yizere aceptar es igual creer kwemera bingana kwizera ntugerageze kuyitahura gusa yemere yizere vean esas personas que ni murabibaje abantu bagerageza kurondera Imana bakoresheje ubwenge bwabo no kuvuga ngo bagerageza kurondera kuyitahura biciye mu bwenge bwabo kandi aho yavuze ngo nta buryo buhari bwo kuyitahura yavuze ngo nukuyemera gusa hanyuma ukayizera cyo gituma yavuze yuko bizuba byoroshye biciye bugufi cyane kugeza ubwo batagavye byari kubaca hejuru kabacika abo bantu por ejemplo rero bana kuvuga hano nk'akarorero mu gihe cya Mose bagisho bwavuga yuko kijya gihe Imana yari kurokora ihanga ryayo ryari riri mu buja muri Egiputa hari ubuvugishwa mu itanguriro 15:12 kugeza ku 19 mu yandi majambo hatuza kugaragara umuntu azoba igikoresho cy'icyo gikorwa kandi umuntu yari kubafasha hamwe n'umufasha wiwe byongeye rero murabe mu itanguriro haratubwira kuri ibyo kandi mweze Abraham ngaratubwira yuko n'Aburahamu nawe nyene yategereje kwizera kugira ngo iryo sezerano rishitswe ry'urya mwana yari kuzoronka murabe ku rupapuro 11 del mensaje probando su palabra ubutumwa gupima ijambo ryiwe aquí nos dice ngaratubwira byongeye turaza gufata ikindi umwanya muto Aburahamu yabaye ubundi muvugishwa w'umwami w'ijambo rya Jacob ndamubwira igihe yari afise imyaka 75 Sara nawe 65 ko azovyara umwana biciye muri Sara rero ico cari ikintu gikomeye kumutizera yari gushobora kwiyumvira mushobora kwiyumvira uyu munsi ko ikintu nk'icyo coba mwina misi hamwe n'ibintu byose bashitseko mu bushakashatsi nabana bana bavyagwa biciye mu bushakashatsi kubw'ivyo uwo mutamakazi w'imyaka 65 n'umutama w'imyaka 75 ariko yamara ijambo ryaraje rivuye ku mwami Aburahamu aragizera ntiyitwararitse ivy'Imana yari karavuga ibyo ari byo n'ukuntu byarukuri Imana Aburahamu yategereza kwizera ibyo Imana ivuze kugira ngo bigaragare yategereza kugira iki kwizera kugira ngo bishobore guhinduka ukuri kugira ngo bishobore kwigaragaza ibyo Imana yari yabwiye Aburahamu ni nako bimeze ku masezerano y'iki gihe cya nyuma uwatonajwe n'Imana ategerezwa kwizera kugira ngo hahinduke ukuri hashitswe hagaragare iryo sezerano mu buzima bwiwe rero murabe ingene uyu muntu yapimwe mu ntahe yiwe ko by'ukuri yizera uwo muntu nyene yatuye ko yizera Imana n'umuntu asa nawe
yicaye ngaha mwari no joro twe n'ubu turacizera imana dutegerezwa kwizera ko ijambo ryayo ari iry'ukuri kandi iyo izoripima ko ari ukuri nitwagizera gusa imana izorishingira intahe mwa kino gihe ca nyuma kandi mu by'ukuri ihanga abantu bazovuga bati ibi nibyo jewe narindindiriye uguhindurwa kwanje kandi warakoze mwami ko nagizeye n'umutima wose ibintu byose wavuze ko bizoba ari gushizwa kwiyekwa gihema aho hazoba ariko aratanga ukwizera ko kunyakurwa none raba ngibi biriko biragaragara iryo jambo ryahindutse ukuri ndaroso no mu bihoraho wawe bwiza ubutavyizeye ahubwo akagerageza ko bitahura biciye mu bwenge bwiwe arondera uburyo bwo kubitahura biciye mu bwenge bwa kimuntu wazovuga ngo jewe ahubwo naragwanije iyerwa gihema ahubwo narateye naragwanije abo ni bamwe banegura bagatwenga bakanegura igikorwa c'imana gushitsa kwiyerwa gihema akamara kuiherezo mbega ni bande bagumana amaboko yanduye ni babandi usanga buzuye amaboko yabo yuzuye ivyondo umwanda babonye gushitsa ko amasezerano ariko arashitswa mu baturanijwe abandi nabo bazosigara bafise amaboko yabo yanduye bagume banduye ngaho kandi ngaho bazotereza guca mu mabaro mwinshi rero murabe akuro gwa 13 no ngaho nyene haratubwira mbere gato y'ibimwe twasoma nk'ubutumwa nyene gupima ijambo ry'iwe yaravuze ngo abana biwe bafata ijambo ry'iwe gusa muri ubu buryo we arashobora kurishingira intabiciye muri mwebwe nibwo buryo bumwe rudende ashobora kwerekana agapima ijambo ry'iwe ntaripimira mu batizera bobo ntashobora kuri bapimira kuko n'abatizera cyo gituma wewe udashobora kugerageza gupima umutizera umupimije amasezerano imana yavuze n'umuvugishwa imana yavuze biciye mu bavugishwa ba kera muri kahise imana yajanye ubwo buvugishwa ntibushitswe nk'ico gihe mu gihe umuntu ariko arabamwo hamwe n'intumwa imana yahagurukije n'ubutumwa imana iriko irazana akatavuga nko mwa kino gihe murabe we ntushobora gupima kuri abo batizera bakiri n'ubu mu gihe cyo muri kahise kandi no mwa kino gihe baracana no mu gihe ca Laodikiya hasi ntibaduze wera ntushobora gupima kwabo bataduze hejuru ku musozi ntushobora kubapimira kw'ijambo no kuvuga ngo buvugishwa bwavuzwe buriko burashitswa wewe ntushobora kubapima ntushobora kubapimirako we nabupimira ku batizera wewe ntugerageze gupima batizera no kubareka bagakora igikorwa cabo nk'uko twabisomye mu canditswe nk'uko twasomye mu canditswe muri Petero wa mbere ibyo nivyo bageze kibagenewe batoranirijwe bananya kuvuga ngo nivyo abizera gusa nivyo abandi abizera gusa kandi ashoboye kuronka umuntu yizera ijambo ry'iwe we azopima ijambo ry'iwe biciye muri wewe kandi rimwe na rimwe hari indwara n'ibindi bintu bitubako bikaba mu bwo buryo kugira ngo imana ishobore gupima mwibuke wa mugabo w'impumyi yahura na Yesu bo barabajije bati ninde yacumuye niwe canke n'abavyeyi biwe nyina wiwe yaravuze ngo kuri kano karorero si uyacumuye canke abavyeyi biwe ahubwo no kugira ngo ibikorwa vy'Imana bigaragara murabona ivyo vyabaye kurya musore kugira ngo Yesu ashobore guhabwa ubwiza rimwe na rimwe indwara ntabwo ari umuvumo n'umugisha kugira ngo dushobore kwerekana ukwizera kwacu hanyuma duhamagara ibyo bintu bidahari nk'uko umengo byarahabaye imana yarabivuze kandi izovyerekana nutacika intege imbere y'ikigeragezo dukwiye gucika intege mu kigeragezo ahubwo aho tuzokwerekana kwizera kwacu rero abana kuvuga hano katurabe ngaha ikintu
un poquito más ahí mismo sigue. Pero gato ngaho nyene abananya avuga kuri una vez él pudo probar a Job. Igihe kimwe yashobora kugerageza Yobu ko atomuvuma. Murabe ibigeragezo Yobu yaciyemo, ariko n'igihe yasa n'uwa ati uhoraho niwe yatanze niwe yisubije hashemagije izina ry'uhoraho. We gusa yarabyizeye, Imana yarapimye ijambo ryayo kuri Yobu, yarapimye Aburahamu, yararipimye. Acarabananya avuga. Vamos a ir un poquito más. Este mensaje es muy importante también. Dice, mire, también él la probó por medio de Moisés. Y cuando Moisés, cuando la dificultad estaba tanto en su contra, Moisés tenía en mente que quizás él sería un libertador, lo cual su madre probablemente le había dicho que él había nacido de niño hermoso. Ella fue su tutor que lo crió en el palacio de Faraón. We niwe mwigisha yamurereye ku kirimba kwa Farawo, kandi yarababwiye ati mwana twarasenze ngo habe umurokozi, kandi turizera yuko Imana ari bwizokoresha kugira ngo iturokore nokorera igihe we turamubona aduga, kandi yari kuba umwana w'umukobwa wa Farawo. Turabona yuko yari kuba umurago w'intebe, ngaho yandika ngo Mose umuraga w'intebe ya Farawo muri Egiputa. Nta makinga hari yuko mu bwenge bwabo yari kuba Farawo wa kabiri, kandi kubwo buryo yari guheza akarogo arakora abana baye Farawo wa kabiri. Ariko Imana yari iyo biza kuba nk'uko, nuko rero we yari kubikora biciye mu kintu kigaragara, biciye mu kintu mu gihugu cya politike, ariko Imana ntiyigera ikora muri ubwo buryo. Murabe ingene Imana yahishije ndetse no mu iyo nzu nyene ya Farawo inyegezayo uwo murokozi. Kandi murabe ingene Imana yapimye Mose nk'uko yapimye n'abandi bavugishwa bose. Hanyuma mu kwizera ivy'Imana yari yaravuze, baktivuko kwizera Imana ishize biciye muri bo iryo sezerano Imana yari yabahaye. Rero murabe ngaha bananja avuga ngo nkabona ubutumwa turiko turasubamwo kugaba no kwitwararika umusigwa w'Imana, banakuvuga ngo nuko rero kuba byari bya kiriya gihe aho Mose yari ku isi, Imana yarateje imbere iryo jambo, iteza imbere igikoresho hamwe n'abamufashije kugira gukora ico gikorwa. Aho hari mu gihe ca Mose ndetse no mu gihe ca Salomo. Mu kubaka kw'itabernakulo Mose ngaho yari afise abantu bashirikiye ico gikorwa mu ngoro ya Salomo. Naho nyene bananye kuvuga ngo cabaye igikorwa canke mu yera biciye muri Mose, kandi abari bunze ubumwe na Mose aribo bahezegewe cane. Uko niko vyabaye mu gihe cose. Mu yandi majambo kuni nako bizoba mw'iki gihe cacu, ni kuvuga uko niko bizoba muri kino gihe ca nyuma, aho intumwa ya nyuma Benyamini w'abavugishwa azoba ari hagati mu ishengero. Hanyuma ihanga ry'Imana batojwe n'Imana bakaba bunze ubumwe nawe kubwo gushitswa k'ubuvugishwa butashikijwe muri kahise, nko gushitswa kw'iyerekwa ry'ihema, kudumuka ikimenyetso canke gushaka ikimenyetso mu 24 nko kwimikwa k'ubwami bwa Mesiya. Ibintu byose izuka, guhindurwa, kunyakurwa, ibyo byose mwa kino gihe ca nyuma vyobaye biriko biragaragara bishitswa n'ijambo ririko rirahabwa ubuzima, ririko rirashitswa. Ni ukuvuga ngo ririko rirashitswa, kandi nico gituma dutegerezwa kuba tugavye kandi turi maso twitwararitse umusigwa w'Imana. Kuri jewe ryari ihigwe ridasanzwe muri kano kanya kubaha mwazina nyigisho za Bibiliya icigwa citwa ngo kugaba no kwitwararika umusigwa w'Imana. Dusigane hamwe natwe kwizabutumwa Miguel Bermúdez Marín kugira abandanye hanyuma yakire Revera William Perez kugira ngo asozere mu ndirimbo hanyuma no mw'isengesho kuri uyu munsi 16 z'ukwa mbere mu mwaka wa 2026. Imana bahezagire kandi barinde mwese mugire
ijoro ryiza.